ntihagire n'abantu bavyinjiramo bashaka ko bafise byo bapfa ariko bazobyihereza abo nyene ntihagire n'umuntu avyinjiramo uwo kubwira ati uno munsi turaguhaye ABEL turaguhaye na FANNY bicaremo hagati hamugira ico babwiye ni kihe kintu cyambere gikuru utangura ko babwira mbo yaba FANNY so mwana kandi yaba na ABEL so mwana Yes, hello bakunzi ba Ashali TV sava meze gute meze neza Elma Love mwarimu I'm back again ndagarutse meze neza kandi ndameze fresh kabisa sana 100%. Swe na swe chamu cha Mr Champagne tuko fresh kabisa. So uno munsi rero nasubiye kugenda gutembera ahantu banyakiriye neza ko hasa neza fresh kabisa ndavye bana mambo ni mazuri hasa neza urumva ati ni kwande yagiye kurondera no munsi mwarimu avumbura umuntu sikuvumbura no munsi nagiye bana kuri program ariko kandi rero namujaniranije no kwambwiye so reka tumuhikaze tumuramutse hama ngaro kerenda kubwira uwo turi kumwe amahoro cyane mama amahoro cyane umeze neza ndashima Imana uwo turi kumwe rero ngaha imbere ko yivuga no actrice actrice abantu mukurikirana filme ndundi mwamaze kumubona vumaze kumubona ushimenye wari we nimba mukurikiranira ibintu hafi imbuga ngurukara bumenyi hafi mugasesangura mushamenye wari we yitwa Dodo asanzwe akina ni hariya kwa ABEL ariko kandi ndetse gukina gusa byatumye mpaguruka no munsi ni ibintu bidasanzwe ariko mbere ko menya sasa byinshi reka duhere kwanza kurusako no munsi no mpero munsi mpera umwe muba mushaka mpere kurusako mbugiye kugira ngo mugire mariage na ABEL vyakufasha ikingo kingana gute uravuze ko yere kuruza kuko natanguye mbona ABEL ashira ko stat avuga ati yasavye ko dukora mariage kandi nanye numumenga navyeme munyuma mbona amafoto kabisa mariage na puku kumbuga ngurukana mumenga vyafashe kingo kingana gute reka kunteranya n'abafana ABEL n'umupapa afise urugo gwiwe titwagize mariage niyo muri film aziko twiyamira mu mariage ngibi nabiriya ego abantu bavuze ugutandukanya bamaze imisi babona ABEL uno musi aposting uyu ejaga posting uyu kandi bose agapostinga avuga yuko bakundana ngo yagupostinze kenshi ndavyibuka sijafuta nako telefone itari hafi yagupostinze kenshi avuga yuko nyene agukunda neza na neza benshi bakabasha bavuga muri comment ati peut-être niho ariko aratuma haba izingane ziri hagati yawe na mugenzi we what happened cyane baza ko turi mu kazi ibyo byo gukundana iby'ibiki turi mu kazi turiko turakora akazi turiko turakora umwuga wacu ego nimba atari banga filme yabonetsemo wambaye mariage ndetse ABEL yakwambitse urushungi sorry eti yambaye mariage yakwambitse urushungi ndetse muberewe musa neza ike filme yitwa gute filme ntirasohoka Herasohoka. Kukiwe ko muratunyotezane mutwereka yuko muko muragira mariage kumbe hariho filme. Kanko nimavuga ko ari na filme nyene murapostinga fresh itine kamariage. Na warabishize kejo mukuri stat yawe uravuga ati abagenzi benshi bapostinze ariko nyene turakundana. Turakundana nyene. Rero tukundana. Turakundana. Yego. Rero filme gisohoke vuba cyane. Nibayirindire. Bae barajya umonyo narahereye ku rusaka ariko imbere ko rero tubandanye ibindi vyose reka maze ndamuha umwanya rero yidondoro no munsi wo kumva Dodo yimve ko Dodo ari inde nitwa Donat amazina abavyeyi banyise iryo Dodo nibaza ko ari ryo ngaha nyene Bujumbura amande mama w'abana bangahe ndi mama w'abana babiri nitwa mama Ovadia ego uwundi ne kuko kuvuzwe kandi batugiye babiri n'uwundi ushaka ndamuvuga izina yitwa Oweva baravuga mama Oweva bivana n'icyo mbashaka ariko rero uno munsi turiko turagaragara neza nk'umukinyi wa filme ariko benshi ntibaramenya watanguye akakino ka filme gari filme nayitanguye kera ko nayitanguye 2016 nayitanguye 2016 natanguye nk'inama z'abandi ariko ubu nanje ndiko ndakora izanje ndiko ndatera intambwe niko novyita kuko ubu sinkija mu z'abandi ubu ngenda mu z'abandi bampamagaye ariko bwa mbere nije navyisabira kugira numve nyene ko nanje ndumu actrice numve ko ndiko ndakina numve ko ndumukinyi wa filme ariko ubu nanje
ahubwo nja guhamagara babandi nahora nkina iwabo ngo nanje mukine muzanje iterambere na cyane mu kintu cyari cyo cyose ariko hano batubwiye ati uri kuratera imbere ko utera imbere urugendo rwa filme rwari rumeze gute gushika no munsi bose novuga ngo narateye imbere ndashari hasi cyane ariko nzotinda shika aho nifuza gushika nzotinda ntera intambwe nkuko ndavyipfuza kurya byose no mwete mugero nkibona ko mfise umwete mugihe nkibona ko nshoboye nzoshika ku ndoto zanje rero urugendo rwa filme n'urugendo rutoroshe n'urugendo ruruhisha n'urugendo rurimwo isaku n'urugendo rurimwo amajambo ariko ntitwigera ducika intege turabikora kuko hagiye uriko urakora ikintu ukunda iyo uriko ukorera mu ngabire yawe nta kintu na kimwe kiba guca intege ego ndashaka kumenya ingene wowe intambamye wagiye urahura nazo muri kariyeri yawe ya filme gushika uno munsi uko numva ko watanguye filme kera kandi ukinira abantu no munsi ukaba wikinira intambamye nagiye ndahura nazo nuko hari donc reka mvuge mu byanje mu byo ndiko ndakora uno munsi intambamye ngenda ndahura nazo hari gihe uburyo buduherana hari gihe uba wateguye gukora ukabura aho ukinira abakinyi ukababura cyangwa ukabura amafaranga rero filme twara uburyo bwinshi ico ni ikintu cyambere iyo hageze ko uja muri tournage n'umutima urasemba buryo urinze ubona ukoze ukabona ikintu kirasohotse kiragenza uko wavyipfuza numva umenga ahubwo tuba dukwiye kuca dufata amafungo y'indwi yose kugira dushime Imana ego bimaze kugenda uko uno munsi uri kuraboneka mu filme nyinshi zitandukanye ndetse wavuze ati uri korera ivy'iwawe ese ivyawe ubona vyakirwa gute apare ivyo ukorana n'abandi bantu byakirwa neza n'ukuri bipostingwa hehe wovuga ati agiye kurondera ibikorwa vyawe bwite yo bironderera he yo birondera kuri YouTube kuri channel yanje yitwa Gateka Films kugira ngo uhure n'umugabo aheruka kwambika urushungi rwa mariage mugakora igikwe mugakora mariage byagenze gute kugira ngo we nawe mutangure kumenyana rya mbere na ABEL musambere menya ABEL twamenyaniye mwibarabara ndamutangwe kumamenya ntatsi ko kina amafilme kandi nivyo ntebwe atanguye gukina amafilme yari muririmbyi turamenyana gutyo hama tugenda turamenyana buke dutinda turaba inshuti gushika no munsi rero mwahuriye mwibarabara mugo urumva hari akantu katumye muri ryo barabara muca mu contactana mu kayaga kara kahene mbukibuka wewe yarambonye aramenya kumenya ko yamboye twahuriye yanyibukije ko twahuriye mu gikorana ahantu duhera ngaho turamenyana turaramukanya tuba abacuti gushika no munsi ntitwigeze dutandukanye ubucuti bwanje nawe ego ndumva neza ko ibintu byari bimeze neza kandi biba biryoshe iyo uhuye n'umuntu urimo ugasanga muri mujana mushika kwiterambere byiza uno munsi ABEL benshi bamuvuga neza avuga ko ari umugabo w'intungane ndetse umugabo akunda gufasha ariko nawe ikintu wo muvuga ko gitandukanye nuko bamuvuga we niki ntacyo namuvuga ko gitandukanye n'ivyo bamuvuga ko ivyo bamuvuga ko nivyo nanje novuga usanga ufisa kandi cyo nari gusanga uva ufisa aho mwahuriye mumaze kirekire mumenya atarakena filme byo ko hari ubundi buzima w'umuziko nk'umuntu wawe wa hafi je ndamutse ko ari umwana mwiza ndamutse ko ari umuntu yitanga no papa w'umwana mwiza ABEL ntushaka kumukenera mu kintu na kimwe ngo ikintu cyose umukeneramwo afise umwanya yakigukora kandi akagikorana ubugwa neza akagikora acishimiye bego ndamushingira intahe nziza uno munsi dunatefutsa kuba kubiki biciye mu filme nifuza kubiki biciye muri filme nifuza ko filme zanje zizogera aho zigeze zizogera abo zishikanye kure message nzoza ndatanga mu mafilme yanje yubake benshi ndaryoherwa iyo hagize umuntu telefone akambwira ngo message ngo filme yawe ngo yaranyigishije nari imeze uku rero nabaye uku byagenze uku nuko akanshingira intaye kumvo ya filme yanje nk'ubara nk'umuntu yigeze ku telefone arambwira ati nukuri umbabare sindakuzi ariko filme yawe irafise ikintu yanyigishije arambwira ukuntu yarafise ingeso yo imisi yose umugabo ataje ikintu cyambere yashikirako yamwiba telefone kugira aje gusoma utumessage uracubibona nawe atabakobwa ahubwo basigaye barandika ni telefone y'umugabo donc yamarushe mu mutwe yama ari stressé
kuko agiyeyo yasanga y'igisasu akavayo atuntuye agasha aryama ababaye kandi uwo mubabaro niwe yagiye kuwironderera urumva yama mu ubwo buzima urumva ubwo buzima kandi nisaje iramubabaza ngo akanya kwirondera tu yego urumva ubwo buzima d'abord ko ari ubuzima bwari bubishe nta munezero yari afise kuko yaca agenda guyi kandi yabisangayo niwe yajya kubirondera rero aranganiriza ndamuga ati telefone none y'umugabo uyishaka mwiki uwe iyi wawe arayitora oya ntayatora genda rero ufate ko kijyana kibombe ni wacegera kiraguturitsa ico kintu rero ndashima Imana kuko caramwigishije biri muri za vya bintu bavuga ati umuntu arafuha mu rukundo birimo harimo gufuha hari abantu bafuha gutana bavuga ati gufuha hari gufuha none kubiye kugenda kubihiga kugira ngo ntihakikishe yuko atawundi muntu ndakubwira ikintu kimwe hagiye tubwiye turatora amatelefone y'abagabo canke y'abagore ntashaka kubura ikintu kimwe kikubabaza kandi igihe ubabazwa n'ibitari kukubabaza mwicaye mu kayaga kagusigurira ugasanga babajwe n'ikintu kitari kukubabaza hari gace kiguha ku muco ugasanga byahinduye kuri yumvira byose wa mutwe kura gukoresha cyane sivyo umva rero nk'ubu uwo muntu yaramwigishije filime yanje ako kantu konyene gato karamwigishije karamushikana ahandi hantu aravuga ati ubu je narabihevye ubu ni jewe nyene ndabana na jewe namafise umunezero muri jewe kubera iki narahevye ca kintu rero nko numva ngewe kubera yagakuye hahandi muri filime hari umuntu yahindutse kubera jewe urumva rero nabandi iyo bariko barambwiye baranshingira intahe jewe byagenze ukunuku ndaryoherwa rero nifuza rero kuzana imitima ya benshi abona akantu muri filime kamukoreko ati kumbe cya kintu ni kibi sinzogisubira bamwe ngo iterambere iyo uri mu iterambere bisaba yuko ukompeta n'abandi sivyo bisaba ko ukompeta n'abandi muri kumwe muri kategori imwe uno munsi uri imbere ko ushobora gukompeta gufata umwe akavuga ati reka nkompete n'abandi bigeme dusangiye umuho kugira ngo bakubita ibisasu dutera imbere twese cyangwa bavuga ati jewe siniganda buwundi ku ruhande ndakubita ukwanje jenyene mbo aho tuvuze ngo tugire ivyo ntaco twoshikako ivyandi cumenga turiko turahigana jewe nkora ikintu kubera mbona ko narose uburyo bwo d'abord gukora filime n'amafaranga kandi mu Burundi nta buryo burebure dufise bwo gushika aho twifuza turafise indoto nyinshi kuko tugerageje kwicarana n'abajya bose turiko turakora umwuga umwe turafise indoto zo gushika kure mugabo turi hasi cyane ariko turizeye ko tuzotera intambwe tuzoshika kure rero kandi ikindi naco jewe sinkora ngurumva ngo nakayakoze reka nanje nkora nk'ubu jewe cano yanje yamaze igihe kirekire vraiment atakintu kiriho kiracako cyamvuga ngo turiko turapinzanya n'akanaye ko cankora kugira ngo menshirako ego mugabo Buri kindi ariko ufata ikiringo kirekire utari kurakora ugatekereza kabisa ntumve ko hari ibintu biko yakujena tu sinabwara nk'uburyo uburyo fasi ya hivi harabutse uburyo kwera kari kama kare sinabwara nk'uburyo bwo gukora rero ndashimira Imana kuko ubu ndiko ndakora kandi ndashimira n'abantu baguma bafasha mu buryo ubu na buriya nukuri hari abantu ari umuntu ashaka gukunda ibikorwa byakumva ko yo guhezagira rero ndashimira Imana umuntu yumva ko akunda ibikorwa byanje kandi akampezagira ego nkiri ngaha nyene hafi cyane uravye kariyere ya filime yuwawe umuntu wa mbere uvuga ati je nk'umuntu no ha special thanks sivye mu bantu banshigikira ni naka yo barinde oya je ntibikenewe wari umuntu uvuga ati vraiment mu bantu banshigikira vraiment uyu simakanda bamamaze ngurumva ngo naka ngo yankoreye ibinaka gusa aho vraiment naka special thanks aho bari bubahwe urumana uvuga yaze kuyiteranya mu bantu ni nkuko nawe ushaka kuvuga ati nukuri jewe ndakunda ibikorwa byawe kandi ndazi ko bitwara uburyo akira ndaguhezagiye reka guhezagiza kuvuga ngo urumva ngo Imana iguhezaga ko yabyiye ko kora mu mufuko abafana ni mukore mu mifuko mutuhe
biramaze gushika mbo simvuze ko hari ikintu kibuze ariko kavuga ati no munsi nambaye ikirato kitavuye kwanza mu nyungu za filme na kinye muri rusange ahubwo kivuye ku mufana yambwiye ati vraiment jewe kwari ikintu wagize akakano nakawe ku mufana ubwiye ubwite nshaka kuba ntambaye ikirato nkaba akaba yampaye ikindi kintu ego vraiment asumura ngaho nioni je ko atambona none bazokubona karaka kindi mbatari oya usitubani oya arashe yimba ati vraiment wao wenda bakunda nukuri nanje baranyereka urukundo baradufasha muri bike muri dukedo aga sponsor basiri rimwe barakaduha erega barazi nabo nyene ko bitugora tukiri kuri filme ndundi uno munsi uri kurayibona ko iri ku ntambwe yahe bivanye naho filme ndundi yari ejo hahise canke ejo hahise filme ndundi uno munsi iri ku ntambwe ishimishije kuko ndabona ko abantu benshi bari ku kivi je nk'ubu ndiko ndakora nkaca numva nakari karakorana nakari karakorana nkaca numva ndyohewe kuko kandi ikindi naco kindyohera no munsi abarundi bariko barumva ko bakunda ibikorwa byabo ubu abantu benshi bararaba filme z'abarundi ubu nkaje nihere ko nza numva yo ndiko ndaraba filme yawe ndiko ndaraba nca numva ndyohewe ego bwambere abarundi ntibaja kuri YouTube bikundira zimwe za voilà rero abenshi ntibakunda filme zacu cyangwa ugasanga ko ari filme z'inyarwanda mugo no munsi ahenshi usanga bariko baraziraba usanga bariko bararaba televiziyo kebwa mbere bashira filme kuri RTNB ugasanga nta nabantu bariko barayiraba ariko je nubwo wishira ko avamidi ndaronka message zishika nk'abantu nka 100 yo turiko turaraba filme yawe uraryoshe cyane ndyohewe rero nca mbona ko abarundi bariko barakunda ibikorwa byacu kandi nuko nye babandanya babikunda dukunda ivy'iwacu ntidukunda ivy'abandi tubanze dukunda ivy'iwacu twumve ko dukunda ibikorwa byacu twumve ko filme zacu twumve nyene ko erega umurundi ari karatera intambwe nawe urumva ko uteye intambwe ego ariko kandi ngo nubwo muri ko murakora mukorana inguvu zidasanzwe ngo hariho ukwinuba na cyangwa kudakundana hagati y'abakinyi sivyo aba canke barugasanga abana bari anya nta cooperative hari gukopera kugira ngo bahanahane support kudakundana ivyo birashika ni nkuko nawe twokwankana erega abantu ntibabura ivyo abantu ntibabura ivyo bapfa barashobora kuba bafise ivyo bariko barapfa no munsi ariko ejo bikazohera rero ntambara abantu bashobora kuba bagiraniye amabifu twizera ko ejo bizohera niyo mpamvu rero ntihagire n'abantu bavyinjiramo ariko ngo bifu ya mbere na FANNY yavuye kuri mariage yawe oya urambeje wavuye kuri mariage yawe ni wavuye bifu but uko biri kose urabona ko hariho urabona ko ari ivyo byohindura umwana mboye frame simvuza wa commentaire nsoma ko bantu inyuma yo kubona amafoto yabaje avuga ati epete niyo mpamvu hari ishari cihishe yari mariage no vuga we waje gusambura imigendane yari hagati yawe ya ABEL na FANNY ivyo ntavyo danize oya ivyo si vraiment bashaka bafise ivyo bapfa ariko bazovyihereza abo nyene ntege no muntu avyinjiramwo bazovyihereza nta zibana zitakomana amahembe ni nkuko naje dushaka kwankana na ABEL kandi nibice bisigura ko abafana baca bavyinjiramwo jewe nyene turagenda twe na ABEL tukavyihereza canke jewe na FANNY rero nabo nyene nico kibi kiriko kiraba ariko bazobiheza bizohera ego tukiri ngaha nyene hajya hano ubana na mutama canke uribana kwe kumbajije gutyo hari akandi kabazo cyambaza directement ni wamenyisho ntitubana nagoma maze ikibazo ati hake yari kabona zirya foto zawe na ABEL kiniki ziko zari naho ravuga ati ibintu genda gukina we attention c'est pas bon ndiko sari badiri he ndiko sari regari gashaka gusimura ati ABEL nzava sanga vyabaye vya vrai nibaza ngo ari muri film oya mu bisanzwe nubwo yoba ahari mutama urabimusigurira uko biri kose nibaze neza ko rero n'urugendo rwa filme karagace kugira ngo tumbaze ndakunda kuderanje gato
uri kurabona neza yuko nko mu myaka 3 iri imbere filime ndundi canke filime y'abarundi zizoba zigeze kuri uhe gwego? Oya ntitwamenya ibiri imbere uravye umuvuduko bwa tukumye kuri no muvuduko turiko tugaca turaba rero muri East Africa canke ku baturanyi bo hakurya y'ibindi bihugu twegeranye no kuntu nabo bakina twe duza turi kuri ntamba turi ku ntambwe ishimishije mugabo mu gihe leta yacu nayo nyene yodufasha donc ikabibamwo nayo nyene ikamenya ati mu Burundi turafise abakinyi mu Burundi turafise abantu runaka d'abord tukabanza tukamenyekana. Hagiye leta umukubi bamwe yokora iki? Ni biye bintu muvuze ko yobakora bivuze ati twede katubibemo. Ikintu twifuza kwidukorera no kubanza ikatumenya ko turiho. Imaze kumenya ko turiho idufate mu mugongo. Ego leta irabazi none wako nyakubahwa yaraganiye kucerekeye YouTube aba YouTuber ba mutima abandi bose bavuga ati aba entrepreneur bari muri turi mu kazi twese tuko turakora urumva ko baratubona ahubwo hasigaye ko twebwe tubereka rero bana ati ibintu bifatika ngibi tufanye kazi nyuma nakubaje ati hagiye ivuze ati bije mu kinyo dukora shokiye. Oya nkubu nk'ivyo abivuze cyo turyoherwa cyo tubona kumbaye karatumenya aratuzi cyo twishima hama natwe rero cyo tuja ku kivi tugakora kandi tugakora dufise inguvu niho nundi munsi uzogenda ukadodora ugasaba naga sponsor erega ifuko tubanza tugakora hama tukerekana ivyo turiko turakora dukora amaboko mu mpuzi rero dukore kandi dukorana umutima bikunze mwese abe mu ngabire yiwe kuko ejo ni heza twizeye ko uko biri no munsi siko bizabireje. Inyuma yuko ndangiza iganiro cy'wanje kugira ngo turangize fresh andasigaye nk'ibibazo nk'ibiri canke bitatu petete senze ko biza gushika ariko ikibazo ca mbere kwanza ngomba nse n'uri karasozererako sivyo uriko ubona gute iterambere ry'abagenza dufate kuryo ry'abagenzawe aho iyo mvuze bagenzawe reka mvuke ku ruhande rw'abakini mu Giswahili kuko umenga bariko baraboneka muri kano gakino ka filme z'abarundi abakina mu Giswahili siho bari ubona ko hariyo ikibazo noko mu bintu bamwebwe ntimukorabore canke niyo batabiyereka usanga bo nibaze bakine mu Kirundi nani turabarundi umuze afise kategori avuga ati uko aciye kananye nje nga Igiswahili nta bantu bocumbira filme je zira abantu bibujumbura gusa oya no East Africa Igiswahili n'ururimi gumva na benshi kandi mu bihugu byinshi bitandukanye Chese ndigera mbona umufana numwe muri commentaire asaba ngo dukine mu Giswahili genda abanye nka batanu nzoca ja gukina filme y'Igiswahili nuko bakumenyereye mu Kirundi ariko navuze kuri bagi basanzwe bakira mu Giswahili sivyo canke ntabuze bavumbwiye ati namukira mu Giswahili je nganze Chena wenzi yalla wallahi abarundi gusa nazi Giswahili rigero ubona bavuga ati bana barundi Giswahili tambo haujulikani wallahi tambo hajulikani umukitwa tambo reme ntawuzi ariko bibaho yaduserukiye kenshi yaduserukiye muri Kongo yaduserukiye muri Tanzania mu mayigano yaza mu nandi henshi ariko rero urumva yuko singoma ngo umumenye ariko sitegeko reka umuntu kumumenya ugiye kumumenya so akandi kabazo kanyuma ko kurangirizako uno munsi hagati ibi vyuka bikubera hawe wavuze ko bazovyimenyera wo kubwira ati uregeje ko vuga icyo ngo masabe wo kubwira ati uno munsi turaguhaye ABEL turaguhaye na FANNY bicaremo hagati hamugira ico babwiye ni kihe kintu cyambere gikuru tangura ko babwira bo yaba FANNY so mwana kandi yaba na ABEL so mwana rero ko batariko baravugana no munsi nibaza ko mwe wese jewe twarayaze kandi ibi bizohera bazicarana bizohera udo utu mwe wese mwarayaze wumvise yuko baba bagonoduki oya agakumva ko agari naka sibo byiturusaku duhumurize Petere bakora dukurikirana cyangwa bamaze imisi bakurikirana izingane nakubwiye ntazibana zidakomana amahembe abana barankana bagafutu utuna turi ariko bizohira
kandi abafana bahumure ntibagire n'ubwoba ngo ABEL ngo nafani ngo nabansi bari kumwe kandi ntivyatewe nabo eka kandi ntivyatewe n'uwundi wese oya bashaka ko batayiko barakorana no munsi hagacaza udusaku nemwe usanga mbega batankana na yewe ushobora gusanga ari agakino bibereyemo baradupayura ntibankana bazoheza rero ni nka kurya umuntu ashobora kuvyuka atavugana na naka ku mugoroba ugasanga baravugana rero abantu abafana ntibave banagira n'ubwo bace abafana benshi bakunda ndagusavye ABEL na FANNY bapfuye nta na kimwe bapfuye bameze neza ibi nibihe ibizohira ntivyari nakubwira ntazi bana zidakomana amahembe afise utuntu nyene batariko barahurizako mukabizohira ikibazo cya kabiri akamesaje ku bafana bawe kamesaje ku bafana banje nuko nababwira ko ndabakunda cyane kandi nubwo nari maze igihe ntahari ubu navyutse ndi ku kazi ndiko ndakora seri vuba cyane mu ndwiza izotangura ice kuri YouTube rero bagome bari maso ndangiza ari kiganiro ikibazo cya nyuma sasa cyo kurangiza ikintu uvuze ko twoganiko tutaganiye ko cyo bariki oya twese twabiganiriye eka nta na kimwe nibaze ko ikiganiro cyacu cyagenze neza ndagushimire ku mwanya wampaye nanje ndabashimiye cyane yes bakunzi ba Charlie TV nari kumwe na Dodo tuganira ndetse mwumvise byinshi cyane bitandukanye yavuze ati jewe nta mariage twakoze peut-être ni filme turimwo n'ibindi byinshi bitandukanye yashitse ku ngorane zari hagati ya FANNY na ABEL atuganira byinshi ku buzima bwa filme yiwe ndetse n'ingene ariko aragenda atera imbere atera intambwe n'ibindi byinshi bitandukanye yari my love mwarimu umutade w'ikigo wanyu ndabakunda sana kabisa sana ijana kujana nabwiye tubundagarutse tugire tuje mu nyungu tuje mu Imana yadutumye kugira ngo tubakorere tubashikanire ndetse dutume mwishima murakoze cyane ciao ciao